ikidodo abakozi 47 bakora ngaha mu ishyamba ry'umupira w'amaguru na ningene ubutunzi bwifashe. Musanzwe ubutunzi ni kumanya kuko amafaranga aramanuka kaduga, mugabo ubu ico nzi nuko ku makonte y'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Burundi hariko hafi miliyoni 400 z'amarundi n'ibihumbi 225 by'amadolari aha mu gihugu. Muga turafise amafaranga tutari twakoresheje muri FIFA yababa hafi umuriyoni 1.6 by'amadolari, ugereranije n'amarundi ni hafi ushize byose hamwe imiliyardi 3 hafi n'ibihumbi 600 yoba ari nko mu kigega. Hamikini naco mu bikorwa tumusigiye ni kubandanya umugambi wo kubaka ikibuga ca federation cakira inkino mpuzamakungu. Turafise umuhango w'ingurane igira ku miliyoni 200 z'amadolari hafi miliyardi 40 z'amarundi. Ico gikorwa rero kice kibandanya. Leta yaramaze kutwemerera hegitari 25, mugabo uko nabivuze 16 ni za federation, hanyuma 4 ni z'amafederation yandi nkuko twabivuze igihe twashikiriza twasaba ico kibanza. Hamana 5 ni zo gutegekanya ku bindi bikorwa by'iterambere ry'umupira w'amaguru cyangwa inkino mu Burundi. Urumva ni hegitari 25 hariya kwa Sebatutsi. Izo rero umushikanganje amaze kubishura kandi na commission foncière iragize ikibivuga ko ku buryo dukeneye nk'atazi cyo guca zisohoka. Ibindi navyo n'amategeko yo kubandanya guhinyanyurwa cyangwa gushiraho code de discipline na d'éthique, hariho règlement d'ordre na révision des statuts bivanye n'ingene inzego zidukurira zipanze. Hanyuma no kubandanya amahiganwa uko mubizi, hamwe no kuraba amasezerano ari hagati y'ishira hamwe rikora impuzu macro intamba zizokoresha muri imyaka 2 iza hamwe na federation. Twagize amasezerano no kuyasoma neza kugira barabe yuko yocaja mu ngiro. Muri usange n'ivyo, ibindi byose ni ibi by'amatere kuya visita bazogenda nawe nyine yasanzwe yaje umutekano mwishira hamwe. Urazi yuko utushobora kugeza umutekano utazi, murabizi vyazogenda hamwe nizo bikorana ari ikibuze canke ikintu cyose umuco turi ngaho kugira ngo tumuhe umuco, haba uburyo leta duheranye, haba amakontra bifitaniye n'abapartenaire n'uburyo bijana byose tubigira mu nyuma, kuko turakorana na Mitere, turakorana na Brarudi, turakorana na Finabe na Fenakobu, turakorana na Fondation Pax, turakorana n'ibindi byose. Rero ku buryo ibyo bintu byose avec contrat azozisoma ibyo dufitaniye abimaze kurihwa bitararihwa byose kugira ngo bize gufasha iterambere ry'umupira w'amaguru. Murakoze. Nagoma manze nshimire cyane bivuye ku mutima uwo wahora twara federation, kuko nkuko mwiri bisikanya rihejeje kuba nabonye ibintu bisa bimeze neza, kuko icyambere yanshikirije amategeko ngenderwako arico twita statut. Aho naho mwese murazi yuko abantu bose bitunganije neza baba bafite amategeko bagirako. Nico gituma atabuntu bw'usimbira hamwe mubona muri federation yacu y'umupira w'amaguru. Icya kabiri banshikirije ikidodo cishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Ubugira gatatu nabonye urutonde rw'abakozi FFB isanzwe ifise bashika ku 47, ariko tukaba twabonye yuko turavye uko umupira ugumutera imbere bizodusaba yuko dushobora kuraba abakozi bafise ubuhinga n'ubumenyi n'ububasha n'ubushobozi kugira ngo tugume dutunganya izo umupira w'amaguru neza twisunze ibihe tugezemo. Ntituvuze ko arabo tuzokwirukana canke tuzogira gute, oya, mugabo turavye ko amategeko avuga tuzoraba ababishoboye bafise n'ubuhinga n'ubumenyi n'ubukerebutsi. Kukijanye n'ubutunzi ko bwifashe, jewe novuga yuko ari intambwe ikomeye gose ndavye ubutunzi federation ifise, kuko mu yandi ma federation haraho bitama bigenda nkuko hariho ababisikanya ugasanga ikigega kiri mu busa canke kiri munsi y'ubusa. Mugabo murumvise yuko ikigega uko cifashe atari bibi. Mu bindi rero novuga ansigiye
icyo novuga ati les grands chantiers nikijanye n'inyubakwa ya stade mpuzamakungu. Mwumvise yuko urupapuro ruduha uburenganzira bwo kuronka iryo tonkwase y'abatutsi irahari, naryiboneye, bisigura yuko nibikwirikira bizoca bikwirikira twisunze iryo kete umushikiranganje yaturungikiye. Ikindi nikijanye no gusubira kunonosora amategeko asanzwe ari ngaha muri federation, aho ni nka code de discipline et d'éthique, aha ni règlement d'ordre intérieur. Uko imisi igenda canke imyaka igenda niko n'amategeko agenda arahindagurika bivanye n'ibihe abantu tuba tugezemwo. Ivyo rero tukazobitegura tubikore turi kumwe na komite executive, hanyuma tuzobishikirize inama ya bosi igire iki bivuzeko. Ivyerekeye amahiganwa navyo nabonye aho tugeze, amahiganwa arabandanya kandi nkashima yuko nta n'amatati ansigiye. Novuga nti mu mahiganwa ariko araba harimo induru zimeze ukunuku, vyose no kwemeza yuko biri ku murongo. Icyanyuma nikijanye n'amasezerano FFB yagiraniye na Macron igijejwe kwambika imigwi nserukira gihugu. Tuzoyanonosora turabe mbega ari mukuri canke ariko araja mu ngiro, hanyuma turize dusanga ko haragahaze ntacobuza hari izindi ngingo zifatwa, ariko gushika ubu ngira ngo nta ngorane n'imwe ihari. Mu ncamake jewe ndakengurutse ndavye ivyo ansigiye, ndabona yuko bitomoye, n'umushinge mwiza wo kubandanya dushira mu ngiro ivyo twiyemeje. Ndabashimiye, murakoze.